murakoze ndabaramukije abanditsi bamenyesha amakuru amahoro reka ndabashimire byumva mutima kubona mwashoboye gushika ku butumire twe twabahaye nongera nsaba imbabazi kubona twashoboye gucerwa ni kumva zuko kwa muganga murabizi ko je nsanzwe ndi mu bitaro byasaba ko hari amakete babanza gusinya anyemerera gusohoka no kumurubusha kugira nshobore kuba ndi muri kino kibanza shimira n'abadoktori bamfashije kugira nshobore gushika hano ko n'ibintu byasaba yuko ntegezwa kuba ndahari ndatekewe nkuko mubibona ndatekewe ndimo ibindi bintu nyene bitari ngombwa ko tuvugira hano ego hama nkuko Vivance yababwiye yagiye yabivuze yababwiye neza yuko hariho ikintu cyitwa Wema Entertainment muri Wema Entertainment akaba harimo Yan A akaba ari umuririmbyi wa mbere mushasha agiye kuboneka ndetse nkuko mumbona ngaha basanzwe ndi manager ku butaka bw'u Burundi wa Wema Entertainment tubifashijwemo n'umuvyeyi hari nkuko mubona ari ya Wema ari akaba CEO akaba asanzwe ari muri Australia wari umuvyeyi wacu akaba ariwe yasho gushinga yo label yitwa Wema Entertainment. Yan A kano kanya rero nkuko mubona araza gushira habona amajwi n'amasanamu ku ndirimbo yiwe ya mbere ikurewe muri Wema Entertainment ndetse nimba ntihenze abashoboye gutegura no mugigo no munsi turaza gushora gusinya n'amakontra kugira bibe ku mugaragaro kugira bishobore kuba ku mugaragaro ko turiko turakorana biciye mu mategeko na Wema Entertainment. Je nibaze neza ko gikuru ari ico hanini nico nugusinya twongera tubereka n'igikorwa gicambere gishasha gikozwe muri Wema Entertainment. Murakoze cyane kumpa ijambo. Ubwa mbere nambere nabanza gushimira abanditsi n'abamenyesha amakuru bari ngaha aka kajyo baduhaye akakanya uko ikintu bidasanzwe turazi ko muri mu mirimo myinshi ariko mwarigoye akamura kitabo nabanza kubashimira ko muri mu cyubahiro cyanyu kandi muze muhandanye kutuba hafi uko mwabikoze. Jewe nitwa Yan A sanzwe ndi muri mu Burundi mwumva kuvuga ikirundi yavukiye mu ntarangozi ariko ibikorwa sanzwe ndabikorera mu gihugu cya Zambia ariko hare ibintunze n'umuziki ubu muna mwanya ariko ndafise n'utundi tukagusanga rimwe na rimwe nisumamo uga muziki nawe urumva ni birebire. Nkuko bayivuze ababene wacu Vance na Landry Promoter gender umuririmbyi wa mbere ari muri Wema Entertainment ariko turizeye ko nabandi bagiye kuza vuba. Wema Entertainment kubatayizi ni mama asanzwe avuka mu ntara ya Rumonge bamuzi ku mazina ya Wema Onela niwe yishinze guteza imbere ugwaruka biciye mu muziki canke mu bikorwa mvabwenge. Rero yarashoboye kutunga ngako butaka bw'igihugu cy'u Burundi kugira ngo Yan A aze akore ibikorwa bitandukanye n'abandi bari inyuma ndetse no ku giti canje jeje nyene. Yego niho uyu mwene wacu Landry Promoter Wema Entertainment yamugomwa mu bikorwa asanzwe akora turamwizera ko yohagararira ibikorwa bya Wema Entertainment ngako butaka bw'u Burundi harimo na Ibali management Wema Entertainment kaba yarafashe n'umwanya kuvuga yo kubona ko Landry Promoter bitoherera ngaha na Ibali ko shobora gusinya kontra rero bari ngaha kugira ngo mwebwe abanditsi bamenyesha amakuru mumenye ko Landry Promoter tutariko dufashanya bisanzwe ahubwo turi umuryango umwe. Rero uyu munsi ngirango muraza kuvyibonera baza gushobora gusinya amakontra. Ikindi naco cyatumye dushika ngaha gikuru cyane ni je ngira mbanze sohore indirimbo ya mbere irukiye muri Wema Entertainment. Ndazi benshi bagiye barambaza no igikorwa cyo muri Wema Entertainment bimeze gute. Rero indirimbo iriho yitwa Uruhombo nkuko babivuze amatara ni yagaruka ngirango muraza kugira ico muyivuze ko muduha impanuro twe turacari na bato amenyesha amakuru mumaze imyaka myinshi n'uburambe ngirango aho mubona hari agakosa ntimwitinye
kuko umuntu n'uyundi kandi ivyumviro byanyu byo dushikana kure yego murakoze kampere ku kibazo cabajijwe na perezida w'abamenyesha makuru hano iwacu mu Burundi ishirahamwe urukino rw'abamenyesha makuru ntihenze yabajije ikibazo kijanye na sinzi ko munyibutse na kontra ikiringo byinshi byo gushima ariko yabajije ikijanye na kontra ikiringo je nibaze neza yuko ndomenyesha makuru w'isamirizi Black FM nkongera nkakora ku mbuga experience ndayifise kuko maze gukorana n'amashiramwe menshi atandukanye ndetse maze kubona bimwe mu bikunze gushikira abaririmbi canke andi malabera atandukanye hirya nino jewe ku bwanje twewe ku bwacu amasezerano yo gukorana Wema Entertainment tuzokorana imyaka igera kuri 3 iyo myaka 3 hari byinshi tuzoyikoreramwo kandi vyiza tudashobora guca dushikiriza ngaha imbere y'abamenyesha makuru ariko imyaka yoyo niyo ngire ko nishwa n'ikibazo ca mukuru wanje hari ya grand frère wacu Pagio nagomba ndakumenyesha yuko gushika no mwanya abajejwe amategeko donc abavoka kino kintu barakizi kuko urabizi yuko James sanzwe mfise munyamategeko wanje nka Maître Muvayo Jean kontra arayizi ku ruhande rwa Wema Entertainment nabone basanzwe bafise munyamategeko kugira amategeko arinze asohoka nuko habaye umwihwezo ku banyamategeko bose babiri barabiraba barabona yuko atawibwe canke atawivye kugira ejo canke hirya yejo byayibazo by'amabishikira amarabera atandukanye bihave unashima mbere kontra yazungurutse mu bihugu bigera kuri 3 hari mu Australia n'ibindi bihugu bibiri ntashoboye kuvugira ngaha muri kano kanya ariko kontra irasiguye iranditse neza ndetse abanyamategeko ku mpande zose zibiri ku ruhande rw'iwanje ndetse no ku ruhande rwa Wema Entertainment byose baravyize babona kari auto ndanabibutsa kandi yuko ni brand zibiri kuko hariho Hitop TV na Wema Entertainment ni Wema Entertainment ije gukorana na Landry Promoter wo muri Hitop TV murakoze hama hari ikindi kijanye n'imiziki je nibaze neze ko yan eyo cishura ariko Wema Entertainment ni ikintu kinini si umuziki gusa banze gushimira abo bene wacu amenyesha makuru bashoboye kubaza ikibazo Wema Entertainment muri make irafise ukuntu ibikorwa iri kirabitunganya kandi byose bimeze neza indirimbo tuzokora imwe gusa hama duhagarike indirimbo nyinshi twakoze kuva dusenga mu Burundi kandi simwe sizibiri sizitatu sizine harimo n'amakorabo ibaza ko Wema Entertainment irabimenyereye naho itari bwafasha umurinzi ngo akutaka bw'u Burundi ariko Australia bafasha benshi gutegura ibiteramo n'abandi ndavuga na mu Rwanda bafasha rero ndibaza yuko ibintu byose bizogenda neza kandi numvise mu kintu cy'abavoka n'abavoka bazoza guko management yacu yamenyereye amategeko ibintu byihweje kandi bizwi neza n'amategeko ko banditse bamenyesha makuru mu Burundi imisi yose ibyo nkunze kubona hirya nino ni fata kudaha agaciro cyo kutubahiriza cyane ababa bajejwe donc ibikorwa kanaka ahantu kanaka ndetse no mubiri nibaza neza yuko manager wa Entertainment dingaha nitwabona bikenewe tuzobikora kandi ni vyiza cyane twabona bikenewe nitwabona ko hari ibyo tubura nitwabona ko hari ibyo dushobora kongereza tuzobishiramo kubera muri abavandimwe turi bamwe twese kuvuga ko udashobora kureba gufasha ngo nukubera ko ngo bimeze uku nibaza neza ko uzi akaranga mutima k'umwuga haro ibintu amajambo amwe udashobora gukoresha ego hama
ikijanye na studio nibaza neza yuko sinzi ko mu kubaza ico kibazo muba mwarabajije neza ukungene ibikorwa ariko ni kibazo cyane. Studio yorohereza umuririmbyi swat kudatakaza ibikorwa vyiwe ndetse no gukora ibikorwa ku mwanya aho ahashakiye. Ariko Wema Entertainment twe dufise ingene twateguye ibikorwa vyacu kandi ifise ukungene ibikorwa vyayo biteguye. Tufise abahinyanyuzi, hari abahinyanyuzi dukorana vuba cyane tugiye kuzoshira habona, ariko gushika n'umwanya tuzobana yadukorana abahinyanyuzi batandukanye, ariko turafise abahinyanyuzi bari permara bakorana na Wema Entertainment. Ibisigaye vy'indinganizo ya Wema Entertainment nkuko twabahamagaye no munsi tuzo turabamenyesha. Murakoze kuri ka kanya nibaze neza ko ivyo biri mu vyonjejwe. Wema Entertainment ku butaka bw'u Burundi right now, the manager wa Wema Entertainment hano ku butaka bw'u Burundi Yves Bali akaba secrétaire. Umuririmbyi dufise gushika no mwanya tukaba dufise Yan A. Abantu tumaze kubereka imbere y'abanditse n'amesha makuru akaba arabo nyene. Murakoze. Ariko nabandi ni benshi hari ni team y'abantu benshi ariko abo tuberetse no gushika no mwanya nabo nyene. Murakoze. Les amis, nibaza ko ano makoraniro yacu no munsi bose bavuga ko satirikana imigigwa ihari ni myinshi. imigigwa ihari ni myinshi. Turaza gukora umugigwa n'ibyaba ngombwa, ariko kandi je naguma nshimire cyane ivyimva mutima ujya muvyeyi mubona harya mubona tutabeshanye twese turazinanye ngaha. Industry nta myaka myinshi ndayimazemo, ariko nibakeya ntazi turazinanye twese, kandi na mshari kintu cyagumye kigaruka ngo kubera ari naka ngo zofa ari naka, abandi turabafasha kandi atama kontra dufise. Rero jewe tuzokorana kandi bizogenda neza, bizogenda fresh, kandi ndazi neza yuko ntawe uzokwidoga. Umuririmbyi wanje nguyu nta nzahabu abitse mu mufuko ngo zotuma mumwiba no murungika ngo muramusofye muramwivye. Nguyu afise indirimbo nshasha, tuzokenera ibiganiro, tuzokenera ibiki. Black FM yoyo yatanguye kuva kera, ndarabashimira cyo kibinarema n'izindi samirizi za PJ Colombe za Buja FM n'izindi nyinshi zikorera isanga ni nyinshi cyane, zandiraga kura ni nyinshi. Gushikura umwanzi ziriko ziradufasha, kandi umuririmbyi atagikorwa arashira ahabona neza muri Wema Entertainment, ariko mukabikorana umutima w'urukundo. Cyo bibaza rero afise igikorwa bizoca bigenda ukundi. Hari jambo benshi ndazi bare biteze kumva kugira dushobore kurangiza. Ndazi ko benshi batangaye kumbona ngaha, ariko kubw'ubuntu bw'Imana yo mwijuru ndetse no kubw'ubufasha bw'abantu benshi mfise, harimo na CEO wa Wema Entertainment. Je no munsi niye mzee yamfashije cyane mu bitaro, mama yaramfashije cyane mu bitaro, kandi baracyamfasha ndacyari mu bitaro. CEO wa Wema Entertainment yafashije atanzi ku mafaranga menshi mu bitaro, ariko mara mu ijuru mwezagi n'abandi benshi afashije abaririmbyi ishamakuru. Rero umuvyeyi Imana muhezagire cyane, naho ntarakira, ariko amafagitire n'ibindi tubazo tumwe miliyoni menshi Imana ibandanye incira inzira. Muri wacu nta buryo dufise bwo gushiramo ivyuma mu maboko ko mwakoze cyane rero kubona mwaje. Nibaza ko hari ibyo twari twateguye bidahava bikunda kubera umuriro, amatara yacitse. Twari kubereka ino ndirimbo